Mwiriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu turayifuriza umugoroba mwiza cange ijoro ryiza bivanye naho muherereye cane. Turabahaye ikaze mu makuru akomeje kugenda aravugwa. Turi mu mugoroba cange mwijoro ryo kuri wa kabiri igenekerezo rya 28/0 umwaka wa 2025. Ndabahaye ikaze kuri nobonesha kure yacu aina ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza ndetse no kubageza amakuru akomeye cane yihuta agezweho aravugwa cane cane mu mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi. Twibanda ku yari karavugwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi. Ikaze dore ingingo nkuru tujye kugaruka muri kino kiganiro cacu cuno mwanya. Mu gihe akomeje kugenda haravugwa amakuru aremere cane nga mu Burundi agendanye n'amagara atifashe neza, bamwe mu begereye umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, baramaze kwemeza neza yuko uyu mutegetsi amagara yiwe akomeje kugenda araba mabi cane, aho biboneka yuko yoba yasubiye muri Coma mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe ku rundi ruhande harandi makuru akomeje kugenda aravugwa yuko uyu mutegetsi yoba yongeye kumererwa neza mu nyuma yuko guhera muri 7 twatanguye yari muri Coma mu buryo bukomeye cyane, mu nyuma yuko mbere yaho gato turiko turasozera iriya ndwi yari yamaze kuba yatora mitege. Gushika ubu tituragenzura neza aya makuru akomeje kugenda aratangazwa avuga yuko uyu mutegetsi ashobora kugarukanwa nga mu Burundi. Amakuru dufise aturuka mu begereye uyu mutegetsi nuko gushika ubu ngubu abatari bakeya bama barasigura ndetse banagaragaza neza ko amagara yiwe yongeye gusenzekara ku buryo budasanzwe. Amakuru amaze kutugeraho mu butumwa rero bwarungitswe ku WhatsApp yo muri groupe yamwe mu bategetsi b'abarundi ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, aravuga yuko gushika ubu ngubu abantu babarizwa mu gihugu ca Kenya yemwe barafise izina rimere cane batari kuriwe kuba bo kwinjira mu cyumba uyu mutegetsi agwariyemo nkuko bizima bigaragara. Mu gihe kugeza ubu ngubu kandi abategetsi mu Burundi barimo nka General Prime niyo ngabo, uyu ngo yarasanzwe ayasanzwe arongo igisoda c'u Burundi cyangwa se by'umwariko akaba by'umwariko ari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi, akaba nawe ahejeje gutanga ubutumwa bwihanganisha ndetse bunifuriza gucira vuba iki gihangange canga se uyu mutegetsi. Kugeza ubu bivugwa yuko uyu General Prime niyo ngabo ari umwe mu banywanyi baremereye cyane ba Reverend Ndikuriyo, aho aba bombi ari bamwe mu bantu biboneka yuko baba bafise ibindi bintu bariko baratekereza canga se ibindi baba bashaka kuba bogeraho. Mu gihe Version ndashimiye nawe yabakomeje kugenda arabitahura kora bivuga ko abo ngabo ari bo bategetsi ba mbere bagoranye ndetse bamunaniye nga mu Burundi, ku buryo gushika ubu ngubu nawe yibaza ingene azobikoramo canga se icyo azokora kugira ngo ace arabakura mu mabanga bajejwe. Ariko gushika ubu ngubu bikaba bitariko biragaragara cange bikaba bitariko biramworohera ingene ashobora kuba iyo bikoramo canga se uburyo ashobora kuba yo bigenza nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu rero n'ubundi abategetsi b'u Burundi barakomeje kwifuriza uyu mutegetsi kuba yokera vuba, ariko kandi gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba basigura yuko nubwo abenshi bari mu bariko baramwifuriza gukira vuba, ari bamwe rero bakomeza kugenda banagaragara mu bikorwa by'uko baba baragize uruhara mu gutuma akomeza kumererwa nabi cane ndetse baba baragize uruhara muri iryo shano. Kugeza ubu nta wundi ariko aravugwa usibye General Neva. Kinshasa ku mugwa mukuru wa Republika Iharanira Rusange ya Kongo, imyerekano iremere cane yongeye kwibonekeza kuri uno munsi mu gihe General Major Wiringoma Lieutenant Colonel Wiringoma yamaze gutangaza neza yuko ikibuga mpuzamakungu cy'indege cya Goma cyamaze kwigarurwa mu buryo budasubirwaho, ndetse n'ibindi bice byose nga muri Goma birimo radio ndetse na televiziyo n'ibindi bice bimwe na bimwe bigaragara ku mbuga ngurukana bumenyi. Hariko arahanwa amasanamu y'umusirikare ndetse n'abandi benshi bakomeje kugaragara muri uyu mujyi. Biboneka yuko rero uyu mujyi wamaze gufatwa mu buryo budasubirwa. Kugeza ubu Kinshasa na kavuyo, abanyagihugu benshi barakoze imyerekano, bamwe bariko barasaba yuko uyu mujyi wa Goma ugaruka mu maboko ya leta, mu gihe n'ubundi aribo bakomeje kugenda bigaragambiriza kuri za ambasade zimwe na zimwe nkuko amakuru yama aradushikira canga se amakuru akomeza kugenda aradusumira.
ndongenda bahaye ikaze nanone ndabifuriza amahoro y'Imana cane mwiriwe neza ndabifuriza umugoroba mwiza canga se ibihe byiza bivanye naho muherereye kaze kuri mwese mutwumviriza muri mu Burundi mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze muri no mugoroba cange mu makuru y'uno mugoroba hari abatwumviriza bari mu kazi kagiye gatandukanye mwese turabifuriza kumererwa neza cane abari gutaha ndetse abari mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi cange ubudandaji abari ku mugwa mukuru wa politike Igitega abari mu bice bimwe na bimwe mu buraruko bw'u Burundi ubuseruko bw'u Burundi ndetse abadukurikira bahereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu micungararo ndetse n'ibigwati bimwe na bimwe n'ibisagara bimwe na bimwe mwese turabahaye ikaze muri uno mugoroba abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini cyane turabifuriza kumererwa neza turabifuriza amahoro amakuru akomeza kugenda haratugiraho muri no mwanya akaba asigura ndetse anashimangira yuko uyu nguyu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi honorable Agatogwasa nawe yoba yamaze kumenya ibigendanye n'ishano ryarabereye muri CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi umaze imyaka iharugwa muri 20 utegeka Burundi ariko abanyagihugu bakama bagoma biyamiriza uwo mugambwe yavuga ko rero atakiri kuri abagezaho canga se ngugire rero icyo urabateza ko imbere abanyagihugu barafise ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye ndetse barafise imibereho itari myiza aho ibintu bizimvye ku masoko ndetse n'ibindi bibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye kugeza ubu mu Burundi rero uyu mushinga amateka honorable Kizigenza Agatogwasa mu kiganiro yabashije kuba yogirana n'umumenyesha makuru wacu yaramubwiye ko rero nawe yamenye ibigendanye n'ishano ryarabaye muri CNDD-FDD aho yavuze yuko ibiriko biraba canga se ibiriko birashikira uyu ngo munyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo rero atari ibya none kuko rero ari ibintu bisanzwe biraba rero muri uyu mugambwe usibye kuba rero Variso ndashimiye bisigura yuko iyo yarabashije kwikiza General Aguye Bunyoni ibikomeje kugenda bigaragara canga se ibikomeje kugenda biradusumira byose biboneka ndetse bikanagaragaza neza yuko amakuru yama aradushikira ndetse amakuru yama aradusumira ateye ubwoba agaragaza neza yuko hari nabandi bamwe na bamwe bashobora kuzokurikira uyu nguyu Reverend Ndikuriyo mu nyuma yuko nawe agiye guca arakurikira umuinspecteur Nkurunziza nkuko amakuru yoma aradusumira Honorable Kizigenza Agatogwasa yasiguye yuko we yahawe amakuru n'umwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD akaba abarizwa mu bimbere aho yasiguye yuko rero nawe yaronse amakuru agendanye n'ishano ndetse n'ibara ryabaye yavuze yuko kandi nawe rero yamenye amakuru agendanye nuko rero mu imodoka yiwe hahushywemo ishano y'uburozi bwa puderi aho bivuga ko umwe mu bo bari kumwe yamaze kwitaba Imana ndetse umuderevo wiwe ndetse n'umwe mu mucungira umutekano bakaba hagaritse n'inzego zijejwe amatohoza kugeza ubu nawe yavuze yuko ababajwe n'ishano ndetse n'ibara riko rirashikira Uburundi ndetse aza gusigura yuko ibingibi nibitoza guhagarara Uburundi bukomeza kugenda burajya bicane yasiguye yuko usibye ibibazo bimwe na bimwe abanyagihugu ariko biyamiriza bigendanye n'ibura ry'ibitoro izamuka ry'ibiciro ku masoko canga izimba ry'ibiciro ndetse akingeraho n'ibibazo biriko birashikira abasoda b'abarundi bararungitswe mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo abanyagihugu benshi bakomeza kugenda basigura yuko bakomeje kugenda bamenya neza ubugome ndetse n'ibiko birakorwa n'umuryango wa Variso ndashimiye nkuko bizoma bigaragara amakuru twabashije gutohoza gushika umungo muno no mugoroba nuko by'umwareka abanyagihugu bamwe na bamwe bamaze kugenda barakirana umubabaro cyane inkuru z'umubabaro cyane ziriko zirashikira zirava mu mugambwe CNDD-FDD kugeza ubu ngubu usibye abariko baremeza neza yuko Reverend Ndikuriyo yoba yamaze kugenda racikana ariko leta y'u Burundi ikaba yama irabihakana canga se ikabiri kirabihishira kugeza ubu ngubu ntago turamenya amakuru y'imvaho yemeza urupfu rw'uyu mutegetsi icakora icyo dufise ku makuru rero twabashije kuba tworonka dukesha bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ndetse n'ababarizwa imbere amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira
akaba ariko agaragaza ndetse aranerekana neza yuko mu Burundi abanyagihugu benshi bamaze gutahura ingene ibara riko rirakogwa muri CNDD-FDD. Ibi byose birashobora guteza ibibazo biremere cyane ku buryo batari bakeya bashobora gufata ingingo iremere cyane yuko badashobora kuzoshigikira CNDD-FDD mu matora yimerijwe nga mu Burundi. Benshi byongeye kuyibutsa ibigendanye n'urupfu rw'umuinspecteur Nkurunziza yahoze aratwara Burundi, ndetse hari bamwe batanguye kugenda bibuka iherutse gutangazwa n'umutambukanyi wiwe mama buntu Pasiteri Denise Bucumi Nkurunziza nk'uko bizima bigaragara. Uyu nguyu kandi asanzwe ari umushinga amateka Honorable Kizigenza Agatogwasa yaraboneyeho rero kwishura umwe rero mu bamusubiriye muri seneri nk'uko bizima bigaragara, akaba yaraje kugenda aragira byinshi amutangariza nyine mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru wacu nk'uko bizima bigaragara. Uyu nguyu ni Kizigenza Honorable Agatogwasa mu nyishuri rero yaje kugenda aratanga. Kizigenza Agatogwasa arihaniza uwamusubiriye ku burongozi bw'umugambwe seneri gira uko ishaka Nesoro kuguma rero amubaza ingene yakora n'ingene yaronka rero amahera yakoresha mu kwiyamamaza. Ati abo nsaba rero bose bandungika ko batumwe ngo rero nirukana arwasa. Ati nabuze rero ico mfata nico nareka. Munyishu Agatogwasa amuha rero nuko umugambwe mu mugambwe by'umwariko seneri rero by'umwariko ndetse n'abagumya banga bawo bakomeje kugenda barashigikira Honorable Agatogwasa, ndetse avuga amubwira yuko ibyo kuraba ndetse nawe yoronka ayo mahera rero bitamuraba, akwiye kuba yokora ibishoboka byose. Mwamenya yuko rero umugambwe seneri kuva bakuye Agatogwasa abatanga intererano bose baciye bazahagarika. Ubu n'utwari mu kigega rero tukaba twarakoze mu gutangura ingwati abazokwitoza mu matora yimirije, ayandi akaba yariwe rero nagira uko ishaka ndetse na makurata mu kigega hakaba hera nk'uko bizima bigaragara. Biruko mu gihe Gwasa abitoza bose rero bakaba barimenya ku buryo rero kandi bakaba baraterera cane kuko rero bakunda umugambwe. Ubu bose bakaba rero atamahera bikura kuko rero babona naho boyatanga ko rero batazotangwa mu bihe by'amatora nk'uko bizoma bigaragara. Mwomenya ko kandi uburyo leta yahora rero iha imigambwe ko rero iyabahagaritse kuko rero byabonetse ko imwe rero mu migambwe yari bayiye ko kubw'impapuro gusa atababanyi ifise ikaba yarafashe ingingo ko rero imigambwe yose rero izokwibeshaho iciye mu banywanyi bayo ndetse n'abagonywa banga bayo nk'uko bizoma bigaragara. Kizigenza Honorable Agatogwasa asigura yuko rero ingene yararongoye umugambwe kugeza ubwo rero ubaye uwa kabiri mu gihugu mu matora yabaye muri 2022 bitazosubira kugaragara nga mu Burundi, aho yama arasigura ndetse akanagaragaza neza yuko ibiriko biragaragara ndetse n'amakuru akomeza kugenda ndetse n'amakuru akomeza kugenda aradusumira ndetse n'amakuru akomeza kugenda aradushikira. Biboneka yuko mu Burundi ibara rikomeza kugenda riragwa muri no migambwe nk'uko byama bigaragara cange amakuru yoma aradusumira. Kugeza ubu umushinga amateka Honorable Agatogwasa avuga ko Burundi bugiye gushikirwa n'ibibazo biremere cane, ibibazo bigendanye na politiki. Icakora asigura yuko yiteguye gukomezanya n'abafise intumbero yo kugira byinshi bohindura mu Burundi ndetse no kugira ibyo rero bogarura mu Burundi. Asigura yuko yiteguriye gukora ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yocungura abanyagihugu ndetse no kuba yofasha abanyagihugu mu bihe bigoye bariko baranyuramo. Ibi kandi biriko biravugwa mu gihe mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeza kuvugwa ingwano ziremere cyane, mu gihe abarundi nabo bamaze kubura icyo bavuga mu nyuma yo gutsindwa mu ngwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu munsi hariko haravugwa ibigendanye n'ifatwa y'umujyi wa Goma ndetse n'uburyo rero abegereye ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye cane ku gihugu cibanyi c'u Rwanda mu mujyi wa Rubavu bariko baramererwa mu mwanya uheze. Nibwo nabahaye inkuru ivuga yuko umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu gihugu cibanyi c'u Rwanda Brigadier General Ronald Divigwanga yasiguye yuko abantu bashika kuri 5 bamaze guhitanwa n'ibisasu byarashwe n'ingabo za Kongo n'abashika muri 30 bakaba bamaze kugenda barakomereka. Icyakora yavuze ngo inzego zijejwe umutekano z'igihugu cibanyi c'u Rwanda RDF zihagaze neza ndetse ziteguriye gukora ibishoboka byose
munyemerere kandi ngaruke ku byamaze gutangazwa n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akaba minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya akaba yagize icyo avuga nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma. Leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo binyuze mu muvugizi wayo akaba n'umushikiranganje w'itumanaho bwana Patrick Muyaya yavuze ko umujyi wa Goma wafashwe, avuga ko kandi wigaruriwe nabo yise ingabo z'u Rwanda, anasaba abanyagihugu ba Goma kuguma mu mago yabo canga se mu nzu zabo. Ni mu butumwa uyu muvugizi wa leta ya Kinshasa yatangarije akoresheje urubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, aho yavuze ko umujyi wa Goma urimo rero abo yise ingabo z'u Rwanda. Muri butumwa kandi bwa Patrick Muyaya yaranasabye kandi abanyagihugu kuguma mu nzu zabo, aho yagize ati mugume mu mago yanyu kugira ngo mwirinde ibikorwa bishobora gusa gutuma musahurwa ibyanyu. Yavuze ko kandi leta y'iki gihugu cye irimo rero gukora yavuze ko rero irimo gukora ibishoboka byose mu kwirinda ko hobaho rero ubwicanyi ndetse no gupfa kw'abantu. Avuga ko Kinshasa igira inama abanyagihugu bagomba kwitwara neza muri ibi bihe bigoye bariko baranyuramo. Nyamara kandi hari amashusho amwe namwe ndetse n'amasanamu ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanywe rero abanyagihugu bamwe bo mu bice by'umujyi wa Goma bari ku mihanda bereka ibyishimo abagwanyi ba M23 batambukaga ku mihanda nyuma yaho rero bari bamaze gufata uyu mujyi wa Goma. Uyu mutwe kandi mu ijoro ryarayerekeye warasohoye itangazo uvuga ko rero wafashe umujyi wa Goma, ko rero bikorwa mu kiyaga ca Kivu ubaye ubihagaritse, kandi unasaba abanyagihugu bagoma gutuza mu buryo bwose bushoboka. Habonetse n'amasanamu n'amashusho yerekana abagwanyi b'uyu muhari bari kwinjira muri uyu mujyi kandi ubona barimo gutambuka neza cane bemye. Ikindi nuko rero bamwe mu basirikare ba FARDC bambutse umupaka bahungira mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, ndetse bagezeyo bakigwa n'ingabo z'u Rwanda nkuko bivugwa n'ikigo ca leta y'u Rwanda kitangaza amakuru RBA. Abandi basirikare benshi babarirwa mu bihumbi 5 barahungiye Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, abivugwa ko n'abandi bategetsi bamwe na bamwe bagiye batandukanye bari barongoye intara Kivu y'Amajyaruguru nyuma yuko buramatari w'iyo ntara General Major Peter Cirumwami Nkuba aherutse kurasigwa muri izo ngwano, nawe aherutse gupfa nyine. Abandi bari basanzwe baramungirije barahungiye muri Kivu y'Amajyepfo. Abanyagihugu baturiye uyu mujyi wa Goma bavuganye n'abamenyesha makuru bacu babwiye yuko uyu mujyi wa Goma hafi ya wose kuva igihe cy'isaha 5 z'igitondo cyo kuri uyu nguyu wa mbere uri kugenzurwa n'uyu mari wa M23, usibye ko rero ahagana mu masaha y'igicamunsi ibice bizwi ko byari birinzwe cane cane n'igisirikare ca RDC nk'ahitwa Katindo, umusozi wa Goma, Amon Goma, ndetse no ku mupaka uzwi nka Grande Barriere wo ku ruhande rwa Goma. Byumvikaniyemo rero urusaku rw'amasasu y'imbunda nini cyane ninto, ariko kandi amakuru yizewe twarahawe n'abanyagihugu baturiye muri ivyo bice ahamya ko abagwanyi uyu muhari aribo rero bari ko baragenzura ibyo bice mu nyuma yo kubyigarura. Ikindi kandi nuko rero uyu muhari uri kugenzura neza ikibuga cy'indege cya Goma, nubwo rero uyu muhari wari utaranafata ikibuga cy'indege cya Goma ku cyumweru nimugoroba watangaje ko ikibuga cy'indege gifunze, kuko rero uyu muhari wari hafi wageze mu bice byo hafi aho ngaho washoboraga kurasa indege rero yose yakigwa cyangwa se ishobora kuba yohagurukira muri ibyo bice. Andi mashusho n'amasanamu yerekana abagwanyi ba M23 bakirwa n'abanyagihugu mu gace ka Majengu kari hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma. Andi makuru avuga ko imfungwa zari zifungiye muri gereza ya Goma nyinshi zatorotse, gusa kugeza ubu ngubu muri aya masaha y'umugoroba kuri wa mbere mu bice bimwe na bimwe bya Goma biracyumvikanamo amasasu cyane cyane mu burasirazuba bw'uyu mujyi wa Goma. Ku rundi ruhande kandi Kinshasa ku mugwa mukuru w'iki gihugu harabaye imyigaragambyo yamagana ifatwa rya Goma, ndetse kandi iyi myiyerekano yarabereye ni Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu ntacyo minisitiri w'ubutabera yari yotangaza ku bigendanye n'ibara ryabaye, aho imfungwa nyinshi zobashije
kuba zotoroka. Bwana Constantin Mutamba, minisitiri w'ubutabera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, asanzwe agaragara mu bikorwa bimwe na bimwe bigendanye no guhonyora agateka kazina muntu, akaba yakomeje kugenda agaragaza ndetse akaba atagize icyo avuga ku bigendanye n'abanyagihugu ndetse n'abamaze kugenda batoroka ingereza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu andi makuru akomeje kugenda aradusumira cyangwa akomeza kugenda aratugera muri no mwanya, inama yagombaga kuzaba ku munsi w'ejo, inama ikomeye cyane yahamagajwe n'umuyobozi cyangwa se urongoye Afrika y'Iburasirazuba Dr. William Ruto Samuel arongoye igihugu ca Kenya, akaba yari yatumije inama ikomeye cyane yagombaga guhuriramo Perezida Kagame arongoye igihugu cibanyi cy'u Rwanda